mugira mukurikirane ikiganiro Bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Urakoze mana data uri mwijuru, ndagushima ndaguhimbaza kuko mwami wongeye kutugirira neza ukaduha uyu mwanya, maze mwami ngo dusangire na bene data ijambo ryawe rizima. Mwami nushimwe, habwa icubahiro nyakubahwa, urakoze nushimwa mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Shengero ry'Imana, dusangire amajambo y'Imana atubwira ivya Mesiya n'ubwami bwiwe bw'amahoro. Uno munsi ndagira ngo gutangarize nkubwira yuko ubwami bwa Mesiya n'ingoma yiwe bigiye kuza vuba. Nico gituma mu Kristo nawe mwene data ukwiye kwitegura, ukwiye kwikangura, ukwiye guhagarara ushikamye kandi ukicara uri maso, ukamenya yuko nubwo duca mu bibazo, nubwo duca mu bigeragezo, ariko vuba cane tugiye kwakira ubwami bwa Mesiya bugiye kuza vuba. Ivyo bigaragara neza mu ijambo ry'Imana. Twibuke yuko Yohana umubatizi yatanguye kuza yigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Twibuke kandi yuko Yesu Kristo igihe yatangura kwigisha, ijambo rya mbere yatanguriye ko yatanguye avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Ubugira gatatu, igihe Yesu yigisha ubwa mbere abigishwa biwe ivyo gusenga, yabwiye ati iyo musenga muze muvuga muti data izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Bisobanurwa yuko ubwami bw'Imana ariyo sije canke ariyo programa ya mbere yatumye Yohana na Yesu Kristo bose arivyo byatumye baza kwamamaza. Twibuke yuko rero Yesu Kristo icamuzanye kwari kugira ngo azane ubwami bw'Imana hano kw'isi. Ubwami bw'Imana rero Yesu yavuze ngo ntibuzoza bwerekanwa ngo ngubu canke buriya, kuko ubwami bw'Imana buri muri twebwe. Ubwami bw'Imana rero ni wewe, ubwami bw'Imana ni jewe, ubwami bw'Imana ni twebwe, kuko Yesu Kristo yaravuze ngo ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose kugira ngo bube ikimenyetso, hanyuma kibere icawe n'amahanga yose kugira ngo umuhero w'isi ubone gushika. None rero nkuzaniye ijambo ryiza cane ritubwira ibintu vyinshi bikubiye mu bwami bwa Mesiya. Yesaya wavugishwa n'Imana atangura kubivugishwa, avyerekwa hagisigaye imyaka 700 hafi na 40, niho Yesaya yatanguye kuvugishwa avuga ivy'ubwami bwiza bw'amahoro. Iyo tubona igihe yatanguye gusemerera, aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, ngo azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Haleluya. Nico gituma rero nanje ndagira nkubwire ngo witegure gusanganira ubwami bwa Mesiya, kuko Mesiya yaravuze ati ntimuhagarike imitima yanyu, atariko mwizera Imana, kuko ngiye kubategurira hanyu kugira ngo ahondi namwe abariho muba. Kandi ikindi twibuke ijambo Yesu yabwiye yishuye Pilato hahandi bariko baramucunaguza, yaramubwiye ngo ubwami bwanje si ubwino mw'isi. Ubwami bwa Yesu Kristo rero si ubwa hano mw'isi, ubwami bwiwe ni ubwami yagiye gutegura kugira ngo aze abuzane hageze igihe kigeze. None mbega mwene data ikibazo, waba witeguye kuba muri ubwo bwami? Waba witeguye? Mbega uriteguye kuza muri ubwo bwami? Hari ubwami ugiye kuza budatevye, kandi ubwo bwami rero tukitegura kugira ngo tuze tubemwo. Ndakuraritse rero kugira ngo nawe witegure kuza muri ubwo bwami no kugira ngo ubwo bwami bukorere. Iyi ni isaha yawe kubukorera. Iki nico gihe ciza cyo kubwamamariza. Yesu Kristo yaradusize hano mw'isi kugira ngo twamamarize ubu bwami bw'Imana bugiye kuza. Niwamamaze rero, nubwira abantu, ubaburire, usemerere, ubabwire yuko ubwami bw'Imana bugiye gushika. Ubwami bw'Imana buri hafi, ubwami bw'Imana bugiye kudushikira, ubwami bw'Imana buri hafi. Nubwo hari ibibazo, nubwo hari ibigeragezo, ariko nitwiyibagize yuko Mesiya agiye kuza kwima ingoma yiwe i Yerusalemu, ku murwa w'i Yerusalemu, umurwa w'Imana nzima. Nuko rero Imana ihabwe icubahiro. Reka turabe ayo majambo y'Imana, turabe uwavugishwa n'Imana. Yesaya igihimba ca 2 umurongo wa 2, dusome mu izina rya Yesu. Mu minsi y'iherezo umurwa wubatswe kw'ingoro y'Uhoraho uzogasara ku mpinga z'imisozi, uzoshirwa hejuru y'iyindi mirambi, kandi amahanga yose azosendanisha aja kuri wo. Amoko menshi azojayo abarirane ati nimuze tuduge tuje ku murwa w'Uhoraho, ku ngoro y'Imana ya Yakobo, kugira ngo itwigishe ivy'inzira zayo,
natwe tuzigenderemwo, kuko i Siyoni ariho hazova ivyagezwe, n'i Yerusalemu hakava ijambo ry'Uhoraho. Azocira imanza amahanga, atatura amoko menshi. Inkota zabo bazozivunjavunjamwo amasuka, n'amacumu bazoyavunjamwo inkero. Nta hanga rizobangurira irindi hanga inkota, kandi ntibazokwiga kurwana ukundi. Mana ihabwe icubahiro. Raba ubwami bwa Mesiya rero uko buzaba bumeze, ngo nta hanga rizosubira kubangurira irindi hanga inkota, canke ntibazosubira kwiga kurwana. Ubu muri iki gihe turabona intambara hirya no hino, turabona ihanga riratera irindi hanga, ubwami buratera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga ku isi biriko biraba henshi, intambara n'indwara z'ivyorezo, turabona za coronavirusi, turabona indwara zidakira, turabona indwara nyinshi cyane, turabona ingorane zitandukanye, turabona wa mutegetsi w'ikigatanya umwe w'igitugu yaratanguye kwiyamamaza, kuko aho duca hose turabona ngo obligatoire gushako maske, obligatoire gushako za maske. Mu minsi iza bizoba ari ibindi bintu, bazokomeza kugira ngo bahatire abantu kwiteza inshinge no gukora ibindi babikoreshejwe ku nguvu no gahato. Na cane cane abera bazobuzwa vyinshi, babuzwe umwidegemvyo n'ayandi majambo. Ariko ivyo ntibiduca intege. Wewe musenzi, nawe mukozi w'Imana, ntucike intege, ntugire ubwoba, ntuhinde agashitsi. Hagiye kuza nouvelle ordre mondiale, aho isi yose igiye kugenda mu minwe z'umutegetsi umwe, isi yose igashingwa, igategekwa mu kiringo kimwe, ikayoborwa mu kiringo kimwe, aho hazoba hariho bya bindi vyose twumva, idini rimwe, ifaranga rimwe, ubutegetsi bumwe, n'imyirondoro imwe ku bantu bose. Ariko ivyo byose ntibiduca intege. Mwene data, wumire kuco ufise kandi uhagarare kuco wumvise, kuko ibi nibizobanza kuza imbere yuko ubwami bwa Mesiya buza. Bitegerezwa kubanza gucaho, kandi nivyo turimwo, ariko ntikibuza yuko ingoma ya Mesiya izoza. Haleluya. Ingoma ya Mesiya rero izoza, kandi turiho kugira ngo tuvyamamaze, turiho kugira ngo tubivuge. Yohana umubatizi yaravyamamaje, yarabivuze, nubwo bamuciye umutwe bakamwica, bamuhora yuko yadomyeko, akagiriza abwira icaha Herode yuko aciye mukase, yuko atagomba kubikora, maze muka Herode ariwe Herodiya maze ategeka ko baza kumurondera ngo bamuce umutwe. Nuko rero bamuhoye yuko yashira amanga, yashira ubwoba, yavuga atabotereza, adacisha ku ruhande. Nuko rero ariko igikorwa Yohana yamaze kugikora. Nuko rero natwe rero turatanguranwa, turasiganwa, kandi turakomeza kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza, tubwire abantu bose, abarimwe bose ubutumwa bwiza, tubabwire yuko ingoma ya Mesiya igiye kuza, kandi igiye kuza idatevye. Hagiye kuza ibihe bibi, hagiye kuza ibihe bidasanzwe, ariko ndagira nkubwire ko hari inkuru nziza. Hano kuri amajambo dusomye ngo mu minsi y'iherezo umurwa wubatswe kw'ingoro y'Uhoraho uzogasara ku mpinga z'imisozi, uzoshirwa hejuru y'indi mirambi. Nukuvuga ngo Yerusalemu, murazi neza yuko hamaze imyaka myinshi hasuzugurwa, hamaze igihe kinini hatitugwa. Abakristo bamaze igihe kinini basuzugurwa, abakristo bamaze igihe kinini basubizwa hasi. Ubutumwa bwiza bwaracinyijwe, abantu benshi barasubijwe inyuma kubera yuko bataronse ikibashigikira mu vy'Imana. Ariko ndagira nkubwire yuko igihe kigiye kugera aho mu minsi iza umurwa wubatswe kw'ingoro y'Uhoraho uzoshirwa hejuru. Bisobanurwa ngo ijambo ry'Imana rigiye kuvugwa, abakristo bagiye guhabwa ubwami, kandi ubu bwami ni ubwabo bazobubamwo, kandi bazobutegekamwo hamwe na Kristo, inganji ya Kristo. Kandi ubwami bwa Kristo buzohabwa abera, abera bazokwegukira ubwo bwami babubemwo, maze babutegeke. Turibuka yuko isi igiye kuzobaho itegekwa imyaka 1000, irongowe na nyakubahwa Mesiya, haleluya, ariwe Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ivyavuzwe rero rigiye gutaha, nico gituma ntazogire ucika intege amaze kubona ibintu biriko biragenda bihindagurika. Ntazacika intege, ntuzoranduka umutima, umenye yuko ari vyo tegeza gucamwo, tegeza guca mu bigeragezo, tegeza guca mu bitsitaza, tegeza guca mu bibazo. Ijambo ry'Imana ratugira ngo wihangane, ngo hahirwa uwihanganira imugerageza, ngo ko niyamara kurama ngo azohabwa igitsibo cy'ubugingo, ngo ico Imana yasezeraniye abayikunda. Nuko rero ku murongo wa 3 ngo amoko menshi azojayo
abarirane ati nimuze tuduge tuje ku murwa w'Uhoraho, ku ngoro y'Imana ya Yakobo, kugira ngo itwigishe iby'inzira zayo natwe tuzigenderemwo, kuko i Siyoni ariho hazova ibyagezwe, n'i Yerusalemu hakava ijambo ry'Uhoraho. Biratangaje, hagiye kuzoza, nubwo uno munsi benshi bataye Imana bakibagira Imana, uno munsi benshi bariko bariruka, harabiruka baja mu vyabo, abandi biruka baja mu vyabo. Isi imaze kuzura umwijima gusa, ariko ibi byose nibitegura uyu muzo w'aya mategeko y'isi yose, nouvelle ordre mondiale. Byatumye abantu benshi habaho gusubira inyuma, hirya no hino abantu barasubiye inyuma, mu madini abantu barasubiye inyuma, mu bantu abakristo barasubiye inyuma. Hari ukwahukana kwinshi no gushika umuhindo kwinshi, hari ugucikiza kwinshi, hari ubusambanyi bwinshi no kunywa urumogi byinshi, kandi ibihugu byinshi biriko biragenda bisubira inyuma. Hari ibintu byinshi, gukoroza inda no gucikiza no gukora ibindi byinshi, hari ubusambanyi, hari akaboregwe, harabayeho gusubira inyuma, ugwanko, ubwicanyi n'ibindi byinshi byaramaze kuba byinshi, byaramaze kumurengera. Ariko ibyo byose ngo ni itanguriro ryo kuramukwa, kuko Yesu Kristo yaravuze ngo kubera yuko ubugarariji buzogwira, ngo urukundo rwa benshi ruzotimba, ngo ariko uwihangana agashitsa ku iherezo niwe azokira. Rero nawe wihangane rero, kuko inyuma y'ibi hagiye kuza igihe isi yose izoba iramutswa Yesu Kristo. Isi yose izoba ibwirwa ubutumwa bwiza, isi yose izoba itamirana, nk'uko yawa murindi yarindye ngo Yesu azotamirana isi yose izocika ubwami bwiwe butamirane isi yose. Haleluya. Nuko rero abantu benshi bazoduga i Yerusalemu gusenga, abantu benshi bazobarirana babwirane bati nimuze tuduge tuje i Yerusalemu turondera Imana y'agakiza ka Yakobo, Imana ya Yakobo, Imana y'Abisirayeli, Imana se Umwami wacu Yesu Kristo yamuzuye mukuye mu bapfuye, Imana yamutanze kugira ngo aducungure. Iyo niyo Mana tugomba kwirukira, iyo niyo Mana tugomba kurondera. Nuko rero igihe kizogera Yesu Kristo aganze imyaka 1000. Haleluya. Nuko ku murongo wa 4 ngo azocira imanza amahanga, atatura amoko menshi, inkota zabo bazozivunja mw'amasuka, n'amacumu bazoyavunjamwo inkero. Nta hanga rizobangurira irindi hanga inkota, kandi ntibazosubira kwiga kurwana ukundi. Nta hanga rizobangurira irindi hanga inkota. Aha turiko turavuga ku bwami bwa Mesiya, ubwami bw'amahoro. Ubwami bwa Mesiya n'ubwami bw'amahoro, ubwami buzira ingwara, ubwami buzira urupfu, ubwami buzira ubwicanyi, ubwami buzira urwanko, ubwami buzira ishari, ubwami buzira inzigo, ubwami buzira kurabana ribi no kurabana nabi no kuvugana nabi. No kuvuga mu bwami bwa Mesiya hazoba hari ubwami bw'amahoro, n'ubwami bw'umunezero, n'ubwami bw'ibyishimo, n'ubwami bwiza, kuko Yesu Kristo azokongera kutugarukanira kubaho neza muri iyi si, muri ubwami bw'ubutegetsi bwa Mesiya bw'imyaka 1000. Haleluya. Imyaka 1000 Yesu Kristo agiye gutegeka imyaka 1000, kandi muri iyo myaka 1000 biragaragara neza yuko shetani azobohwa. Maze amaze kubohwa, ni muri ico gihe Yesu Kristo azoheza rero agategeka. Muri ico gihe intambara zose azozica, azikureho, azivaneho, kugira ngo haze kugororoka kutazoshira. Nico gituma muri iyi ngoma ya Mesiya ariyo tugomba kugira ngo dukangurirane, tubwirane. Bene data, nawe ushobore kubwira mugenzi wawe ubwire mwene se abwire mwene se wundi, maze tubwirane yuko ubwami bwa Mesiya buri hafi. Imana ihabwe icubahiro kugira ngo tubisobanukirwe neza. Raba ingene ivy'iyo myaka 1000 bizaba vyifashe n'ubu bwami bwa Mesiya, kuko Yesu Kristo ari umunyabushobozi n'umunyabubasha. Raba mu vyahishura hano igihimba ca 20 ku murongo wa 1 n'uwa 2, ayo majambo arabitugira neza. Jambo ry'Imana riravuga ngo Yesu Kristo yaravuze ngo jewe nahawe ubwami bwo mu ijuru no mw'isi. Yesu Kristo yahawe ububasha bwose bwo mu ijuru no mw'isi. Rero kubw'ivyo nico gituma shetani azofatwa mpiri. Haleluya. Ivyahishura Yohana igihimba ca 20 ku murongo wa 1, mutwe w'amajambo uravuga ngo ukubohwa kwa Satani kw'imyaka 1000. Mbona umumarayika amanuka avuye mu ijuru, afise urupfunguzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe, afata ca gisato nico ya nzoka ya mbere, niyo murwanizi, irindi ni Satani, akiboha ngo kimare imyaka 1000.
agikororera ikuzimu, arahadadira, ashirako ikimenyetso kikirumanya, kugira ngo nticongere kuzimiza amahanga gushitsa aho iyo myaka 1000 izoshirira. Niyashira gikwiye kubohorwa ngo kimare igihe gito. Eheraba Yohana abona umumarayika amanuka avuye mu ijuru, afise ubushobozi, afise urupfunguruzo rw'ikuzimu, afise ikinyororo mu minwe, afata ca gisato, nico yanzoka ya mbere ariyo Satani. Uyu niwe yari yarazimije, yahenze Eva, amuteza kurya kuri ca giti. Iyi yari yanzoka, ariko rero Yesu Kristo yaramutsinze ku musaraba, twaratsindanishirijwe. Rero muri iki gihe iyi nzoka nikomeza kuzimiza abantu, n'ubu niyo iriko irazana amategeko ya nouvelle ordre mondiale, ariko ibi byose ntibiduca intege, ntibiguca intege, kuko uyu mwansi w'Imana n'abantu, uyu mwansi w'ivyiza agiye gufatwa mpiri, agiye kubohwa mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo afata ca gisato, nico yanzoka ya mbere, niyo murwanizi, irindi ni Satani, akiwaha ngo kimara imyaka 1000. Iyi myaka 1000 itageza kuzocaho, nukuvuga ngo muri gihe c'uburuhukiro bw'Imana bw'isabato, mu gihe c'uko Imana izogomba kuruhuka, iruhukana n'abatumire bayo, abana b'Imana abemeye kwakira Yesu. Muri iyi minsi hari benshi babona ivy'isi biriko biriyongeranya, ibyaha vyiyongeranya, ibyaha byisuka vyisukira, bagaca bibaza yuko bigarukiriye ngaho. Ntibishoboka, ahubwo umugambi uracabandanya. Kandi ikindi nagira nkubwire, icatumye Yesu Kristo aza kuvuka, agakura, akadupfira ku musaraba, agapfa, agahambwa, hanyuma akazuka ku munsi ugira gatatu, hanyuma inyuma y'imisi 40 akaduzwa mu ijuru. Bya byose byari bifise umugambi, uno munsi akaba vyagiye uburyo bw'Imana. Bya byose byari bifise umugambi, kandi umugambi no kugira ngo Imana izobishitse, maze hano mw'isi ingoma ya Mesiya igira ikibanza, izoze azoze gutegeka hano ku isi mu ngoma yiwe, kuko ari byasezeranywe ko Mesiya azoza kugarukana ingoma ya Dawidi hano ku isi i Yerusalemu, maze agategeka hagati y'abansi biwe, maze akongera akagira ubutegetsi bwa Mesiya. Rero muri ico gihe Shetani azobohwa, Shetani azofatwa mpiri, hazoba ari igihe gikomeye, igihe c'uburuhukiro bw'isabato y'abantu b'Imana. Rero ico gihe ubu bwami buzogabirwa abera, kandi nkuko Daniyeli abihishuriwe, abera bazohabwa ubwo bwami, maze babubemwo babutegeke. Nico gituma birashakirwa yuko ukorera Yesu, ukorera Umwami, maze niwamara kumukorera nawe hazogera igihe nawe azokubwira ati wabaye umwizigirwa kuri gito, nuko rero niwinjire mu munezero wa shobuja. Imana ihabwe icubahiro. Uwahawe itaranto zingahe? 5. N'uwahawe itaranto 2 yarazidandaje, yunguka mu izindi taranto. Nico gituma nawe ugomba kudandaza za taranto wahawe, wabikijwe, ukazikoresha kugira ngo nawe uze werekane ico wazikoresheje. Rero nico gituma rero dukwiye rero kwikangura, tugakorera Yesu muri iyi minsi mike, maze iyo minsi mike tukayikoreramwo ibikorwa by'Imana. Imana ihabwe icubahiro, kugira ngo twamamarize ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Rero wewe wakiriye Yesu urahiriwe, uzoruhukana na Mesiya ku ngoma ya Mesiya. Mesiya yiteguye kuza kwima Yerusalemu, yiteguye kuza kwima ingoma yiwe, kandi abera bazokwimana nawe, abakristo bazokwimana nawe, abamwakiriye bose bazokwimana nawe. Rero nico gituma kino gikoko, kino gisato, kino gishetani kizofatwa, maze kikabohwa kumara imyaka 1000. Haleluya. Mbona intebe z'ubwami, mbona n'abazicarako, n'abayicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana. Nibo batasenze ca gikoko canke igishushanyo caco, kandi ntibemeye gushirwa ku kimenyetso caco mu ruhanga canke ku kiganza. Rero mwene data, ntuze wemere gushirwa ku kimenyetso mu ruhanga, ntuze wemere gushirwa ku kimenyetso mu kiganza, ntuze wemere gusenga ca gikoko namba. Uratagati, uri umumyi uhakane, urazokwiyamiriza mu izina rya Yesu.
ndakubwiye ngo kubera yuko twebwe twimirije kuba mu bwami bw'Imana, twimirije kuba mu bwami bwa Mesiya, ntituze twemere ubwami bwa Antikristo, ntituze twemere ubwami bw'igishitani, ntituze twemere ubwami buriko burashigikira urumogi, ntituze turishigikira ubu bwami buriko burashigikira abatora n'abagabo ku bandi n'abagore ku bandi, ntituze dushigikira ubu bwami bw'abasambanyi bategeka ari imborerwa arabanywa rumogi, nuko bategeka barya ruswa bicana ko arabakozi ba shetani. Ntitwemere kuja muri ubwo bwami, ariko ndagira ngo ubwire ngo twihangane. Urihangana. Yohana abona intebe z'ubwami, abona n'abazicarako bahabwa ubucamanza, abona n'ubugingo bw'abaciwe amazosi, bemeye gushingira intahe Yesu, bemeye kwicwa kuko batemeye kugira ngo bashigikirane na Antikristo, ntibemeye kwemerwa gushirwa ku kimenyetso c'izina rya ca gikoko canke igishushanyo caco mu ruhanga canke mu kiganza. Rero Yohana abona ko basuye kuba bazima, bafatanya na Kristo kuganza iyo myaka 1000. Yitegure kuzafatanya na Kristo kuganza muri iyo myaka 1000. Witegure mwene data, maze umesure imvune zawo kugira ngo uzobane na Yesu mu rwo bwami. Nuko rero Imana idufashe, Imana itugirire neza, ngo abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Uko niko kuzuka kwa mbere. Uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha ku bameze batyo, ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo, kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. Mwene data, witegure kuzofatanya na Kristo kuganza iyo myaka 1000. Ntuzucike intege, ntuzuteshwe isaho n'igikungero. Nibasemerera bakavuga ngo ngico ca gikoko kirazutse, ngo kiraje gutegeka abari mw'isi, ntuzucike ivutu. Ndakuremesheje ibi byose nibiriko birashaka guhungabanya kwizera kw'abana b'Imana, ariko Yesu yaravuze ngo bazogerageza kubasukasuka n'ivyashoka ngo bazimize n'abatoranijwe, ariko ngo urabo ndabibabwiye bitaraba. Rero ijambo ry'Imana rikora bivuga bitaraba, aho bizobera uze wibuke ko wabiburiwe, wabibwiwe, wame uyoboka gushitsa kugupfa, hanyuma Yesu Kristo yiteguye kuguha igisibo c'ubugingo. Haleluya. Nuko rero Imana ikugirire neza. Ubwami bwa Mesiya buriko buramamazwa, buriko buravugwa. Inzambi igiye kuvuga, Umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza gutora ishengero ryiwe, agiye kuza kwima ingoma yiwe mw'isi. Yakorasiwa ngo Yesu azohagarara ku musozi wa Elayono, hazobaho igihomoka, kuko Yesu Kristo azohagarara kuri urya musozi wa Elayono, hanyuma rero akaza gutegeka nk'umwami i Yerusalemu. Imana itugirire neza. Woba witeguye kumwakira, woba witeguye kumusanganira, woba witeguye kumva yuko ahazozira azosanga maso. Yesu Kristo yarabajije ati, mbega umwana w'umuntu niyaza azosanga ukwizera mw'isi? Mwene data, woba ufise kwizera by'ukuri? Woba ufise kwizera mu mutima wawe? Ndabwiye ngo niwitegure, maze utegure ubugingo bwawe kugira ngo Yesu Kristo niyaza azosange wizeye, azosanga ugavye, azosanga uri maso. Ngo umuntu ari mu mugabane wo kuzuka kwa mbere ngo arahiriwe. Mwene data, witegurije mu mugabane wo kuzuka kwa mbere. Ndakuraritse, witegurije mu mugabane wo kuzuka kwa mbere. Kora ibishoboka byose, wihate, winanate, usenge, usaba Imana ikongera imbaraga kugira ngo uzobe mu mugabane wo kuzuka kwa mbere. Umuntu ari mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntiruzogira ububasha ku bameze batyo. Hari urundi rupfu ruzoza nyuma, ariko kuko nta bubasha ruzogira ku bamaze kuzuka mu muzuko wa mbere. Mwene data rero, witegure kuzoba mu muzuko wa mbere. Imana itugirire neza. Reka rero duce bugufi twambaza Imana kugira ngo nawe utaritegura witegure. Utaroga mu maraso ya Yesu Kristo, woge mu maraso ya Yesu Kristo. Wowe utararonka imbaraga zo kunesha, wongere guhabwa imbaraga zo kunesha kugira ngo uneshe iki gikoko, uneshe anzoka yenda Eva. Iki gisatu kineshe mu izina rya Yesu. Ukinesheje gushingira intahe Yesu, ukinesheje kwaturira Yesu, ukinesheje kumuvugira no kumwamamaza, kubwira abandi bose yuko ingoma ya Mesiya yiteguye kuza kugira ngo tuze tubane nawe muri ubwo bwami bugiye kuza. Haleluya. Biranezereye, birahimbaye
kuvugira Yesu, kumwamamariza, kumushingira intahe, kumukorera igihe kiri hafi, tugatahuruka abana b'Imana bakaja kugororerwa. Itegure rero nawe uzoje kugororerwa kuri wa musi inzamba yavuga. Dusenga Imana. Wera Mana Data wa twese ushobora byose, ndagushimiye cyane Mwami kubwira ijambo ryawe, wongeye kutugirira neza kugira ngo Mwami twongeye kumva ubutumwa bwiza butubwira iby'ubwami bwiza bw'amahoro, bitubwira iby'ubwami bwa Mesiya. Mwami nushimagizwe Data wera, turakwinginze kugira ngo dutegure mu mitima, twitegure gusangana na Mesiya, kandi udehe kunesha. Muri uku kunesha udehe gushingira intahe no kukuvugira no gukorera. Dushishikariye Mwami kwamamaza ubutumwa bwiza, kuko igihe kiri hafi, kandi Mwami ya nzamba y'akabanga kabiri hafi kuvuga, kandi umuzuko wa mbere ukaburi hafi. Turakwinginze Mwami udufashe. Mwami Yesu, ndasengeye ubwoko bwawe, wongere guhezagira abera n'abajya bose batarizera batarakizwa, wongere kubaha kwezwa, wongere kubaha gukizwa, utari hano umuhe kwihana, batunganye ubugingo bwawe n'ingeso zabo, maze wongere kukurondera citwa uyu munsi. Urakoze Mwami, maze nsenge wari we wese yumvise ubutumwa bwiza kugira ngo yitegure kuzoba muri ubu bwami bw'amahoro bwiteguye kuza. Ndagushima Yesu, ndagushima Data, ndagushima Uhoraho, nuhabwe icubahiro. Ndasengeye Mwami wari wese yongeye koga mu maraso ya Yesu Kristo atuvire ku musaraba Kalvari Golgota, maze Mwami izina ryawe rishimagizwe rishigwe hejuru. Urakoze uruwera nushimwe Mana, ndabikengurutse shima kandi urakoze mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.